icyo avuga mu ijambo ryo kwakira Freddy abashitsi. ndumva hari urwamo rw'abantu bitavye ibirori ngira ngo kumbure uravye bariko baraba hejuru bishoboka ko babasirikare bakoroka ko bashobora kuba bamaze gukoroka. Indege zoba zitanguye kuza ahubwo Birashoboka. Ivyuma hariya baturabire ko ukomanda kamera ziraba hejuru. Yego, ndabona abantu bose batanguye kuraba hejuru. nta nkeka ko babasoda bakoroka bamaze gukoroka. Aho usanga ya ndege itanguye kuza ndayumvira iko irahinda. Yego uravye n'ingene abantu bitavye ibirori bariko baraba hejuru bishoboka ko bamaze kubona ikintu. Uno munsi babarekuriye kure Vya mbere barindiriye cyane gose nta muntu n'umwe yaje hano atiteze kuraba ibirori bigira bikorwe n'abasirikare bakoroka bava mu kirere. Yego. Ariko tubamenyeshe ko hambavu y'ivyo hari n'ibindi birori bidasanzwe abasirikare bateguye kuza kwerekana hano gume mukurikirana kugira ngo murabe ko mubone ko Uburundi bikuri bufise igisirikare bishoboye. Twifuje ko yaba bidukundira twari Gaspari baratuza barabizi urarindirangirirwa ni wabizi neza kuko yamushikiriye turabona namwe turagerageza bose ari yungaburo bakorotse kuri stade bose ati namwe mureko murabicisha kumbonera kure kumbonesha kure ikibiriraho ati aho nta ngorane ngira ngo ni yatangura gusigura ibijanye n'ibikorwa bya gisirikare turaza kumureka kugira bavyumve neza abari wabisigura. Hari ibintu azi kuturusha twebwe tutazi. Yego nibaza ko aza gufashanya nibaza ko bashobora kuba bashitse basirikare bakoroka kugira ngo bariko baregereza murabona mu kirere nk'abariya mukuru w'igihugu ariko arabaraba n'umutambukanyi wiwe ntibababona neza ntabyo aho bicaye ariko urabona ko avuga ati rindira mu kibuga ari hejuru baracari kure cyane hejuru mu kirere baratuze ari kutubwira nk'ibirometero bakorotse bava ko prima ariko arabereka ndabona singira bariko baramubaza ati mbega ivyo bintu bimeze gute abafata amasanamu nawe urabona ko baburabiye mu rugi bose amakamera n'ama appareil photo araba mu kirere mugarira ni bwa buhinga hajya umuyaga baraza kuwujengajenga bawuganirize mukanya bavuga rumwe nibaza ko indege iri kure cyane ariko bamaze gukoroka ariko baracari kure ntibaregereza aho kumbure dushobora kubabona neza mu kanya katarambiranye muraza kubibona ubuhinga budasanzwe bw'abasirikare iyo bamukundira ngira ngo ari kuronka drone mu kirere ikabasangayo ariko ngira ngo ntibyemewe n'amategeko ngira yo hava bagonga cyangwa bakagonga Omero turabira nibakwemerera basange mu kirere nibagera nko ku kilometero nibagera nko ku kilometero batwereke kilometero 40 ari hejuru nibaza ko barekwiye kure rwose no munsi yokunda ariko ico bikoze ngira bava kure cyane bakorokera kure cyane ko urabona heze umwanya batarashika indege hareze umwanya tuyumvise bakorotse twabonye ko bakorotse ariko urabona ko tutashobora kubabona neza ariko icyo bikoze urabona ko abantu bose amaso ari hejuru ari mu kirere abantu bose bahagaze muri stade bahagaze abafise amatelefone bariko barafata amasanamu ubuhinga bwarateye imbere ibintu bibereye ijisho rwose icyo mbona gusa ivyo arivyo vyose nta n'umwe afise telefone ishobora kubabona iyo bari mu kirere hariho amatelefone akomeye baraza kubabona neza nibegereza batatu hari cyuzuye abapara nanone kubarura
nari mubitiye hanze kugira ndabe ko hari ikintu umuntu ashobora kubona Felicien ariko uko ndabibonye winga muri stade nta na kimwe mbonye no hanze bisigura ko bashobora kuba bakiri hejuru cyane. Ego uravye mu kibanza twe turimwo biragoye ko twobona iyo bari. Nibaza ko atari twebwe twenyene kuko urabona n'abakameramani n'abafotografe bari hariya hasi ubona ko amakamera yose ahanze amaso ikirere kugira bashobore kubona isanamu nimwe boturungikira mugabo urabona yuko haracari kure cyane haracari kure mugenzi wacu Omeriyo ego yaraba kagira cakoze nibaza ko ntivyomworohera reka ntiduhave tumukoresha amakosa urabona bose bariko baraba mu kirere umenga reka turindire ego reka turindire ariko urabona umengo utuntu dutoyi mutugongera abapara drone zavuye ngaha hasi ziriko zirafata amasanamu ravye urabona mu kirere urabona umukara yatanguye kuba ukuri ngabo kuboneka uhasigaye ko tubona ahantu neza na neza baza gushikira kareba hajya barafise ingene babaraba n'ingene bashikira ngabo bagira bashike baratanguye kuboneka turabona hajya ngabo aho bageze ubu bafise hari ufise ibendera ry'igihugu yambaye ibendera ry'igihugu nguyo uwa mbere ashitse warashitse neza cyane arashitse neza cyane yari yambaye ibendera ry'igihugu nguwo n'ubundi arashitse hafi cyane murabona ko aguye hafi cyane hariho abandi nka babiri bakiri mu kirere ni benshi imbere turabe abona aho bashikira hajya mu kirere urabona ugenda aratsa imyotsi agenda arahuha imyotsi bafise ubuhinga bukomeye cyane imyotsi agira ashike kuyo arashitse 15 yaho yabwirizwa gushikira biboneka ko bimwe Gaspard Baratuza yamna tubwira ko abasirikare ari bitumwa ko nukuri ibi bisa n'ivyo nabonye wundi nawe arashitse nawe nyene yambaye ibendera ry'igihugu arashitse Faransa bafise nawe naguye neza cyane nguyo n'uwundi nawe nyene aguye mu kibuga intwari uyu n'ugira kane nawe ne afise ibendera y'igihugu aguye ahagaze n'umukuru w'igihugu cyamukomera amashyi kuko murabona ko uretse ko aguye hafi cyane ya drapo y'ayo mabara atatu drapo ry'igihugu hajya niho uguye neza baba bamuteguye ko ashikira ujya rero niwe ashikiye hafi cyane hama kabijya rushije abandi nuko mwabonye ko wewe no mukugwa aguye ahagaze yashitse ahagaze rugabo ntiyigeze yicara nibaza ko natarije ntanga amanota uyu nimba hari nk'uronka agashimuye kweri nibaza ko yoza ashaka kuba mu bambere arashobora kuba mu bambere uko reka turindire ko ashobora kuba hari abandi reka turabe ko hari abandi baza biteguye baje kwipanga neza ibintu bice biba umunoni nguyo yaguye ahagaze nguyo n'ubundi nk'uko muhejeje kubibona nawe nyene arururutse akaba yururutse neza na wene murahejeje kuvyibonera nukuri uwo n'undi agira kabiri aguye ahagaze ego
ndabona n'uwundi akiri mu kirere reka turabe nawe ngene ashika ariko arawukatisha yego aragarutse yavuze ko ikirundi kitavanze ibirori biryoheye ijisho ariko araza agira shike nawe narashitse neza cyane yaguye ahagaze nawe nyene umukomando kabisa n'umupara arana n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bamukomeye amashi bakomera amashi hari n'uwundi akiri mu kirere nta kintu kiryoshe nko gukora ukuva hariya mu kirere ugashika ngaha ugaca ukubita amaguru hasi ugaca wiruka stade abantu nk'aba bose bariko barakuraba banze amaso ni babiri ngabo bandi nawe aguye hafi ya wa muzingi aba basirikare ntibasanzwe ubona ko bagwa bahagaze bagwa bahagaze ariko Felicie ahantu wo kurungikayo ga Felicie wewe ubona kabisa hari ahantu wo kuruka ukaza n'umutaka ugashika je nibaza ko sinona byemera kucayo je nibaza ko woca ukimaza amaguru bopfa kubimbwira nkaba nirutse ndabona bose baraba hejuru hariho uwundi akiza abo mubona n'umuhinga urabona aguye kuri wa murongo kuri wa muzingi bategurirwa aba bantu rero bagwa mu ujya muzinga bihangange go kubera ko yururutse ubwa nyuma ashobora kuba ari we ngira ngo bemera muri bose afite ubuhinga budasanzwe ariko General Baratuzi yaba ari hafi ari kutubwira buno buhinga icyo nibaza ko ni MC General nibaza ko acafata kanya ko kudusigurira ibihejeje kuba atubwire na buno buhinga ingene bukoreshwa mu bijanye n'imirimo ya gisirikare ibyo ari byo byose kera twaheruka ariko arabakomera amashi mukuru w'igihugu yego kera twaheruka batubwira ngo ni bande aha rero baje gutanga raporo ibyo mu gisirikare rero hajya nta waduka haba gutangura haba guheza baje gushikiriza byose abaca baza gutanga iraporo ku mukuru w'igihugu kizigenza mu ntwara mihito beza cyane nkuko nabivuze reka turindire Baratuza atange insiguro nibaza ko aza gutanga insiguro nyuma y'aho uburongoye abo bakorotse azoba amaze guheza gutanga icegeranyo ku mukuru w'igihugu turabise rero ibataillon de parachutistes aboye rero nibo baserukiye baraje amashi menshi cyane kuri izo ngabo zacu bongera amashi bahejeje kuyaga n'umuyaga ubu naho rero bagira bavuge ivyo bahejeje gukora abahinga mu kuyaga n'umuyaga ururimi rw'ikirundi mutekane gato mwumvirize bavuge bahenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kizigenza mu nzego zo kuvuna amaso umutekano ico bahejeje gukora baca batanga ipero mwumvirize gatoya Agenda, Boukeshima, SSC 49-42 de la matricule, adjoint chef instructeur au centre d'entraînement des parachutistes, vous présente la section des chuteurs libres à haute altitude à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance du Burundi. Le son de démonstration est à présent terminé. À vos ordres, votre Excellence, Monsieur le Président de la République, priez à vos ordres, votre Excellence, Monsieur le Président de la République.
Langage des parachutistes. Félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup. amashimwe cyane Ikindi nabamenyesha nuko aba bose mwaje kubona ari abajene cyane. Harimo deux jeunes sergents uwahirije kuvuga mwumvise yuko afise pete rya adjudant niwe akuze